Ebenezer Palace. Mu gihe bimwe mu bisagara vya Bujumbura biri ku murindi wo kubakwamo inyubako zigerekeranye kandi z'akarorero ziryoheye ijisho, iyo nayo ni imwe mu nyubako nziza iryoheye ijisho iri mu gisagara ca Bujumbura, muri komine Mukaza, muri zone Buyenzi, aho bakunze kwitwa ku Ntahangwa. Iyo nyubako ikukira idini rya Pentekoti rya hano mu Burundi. Iyo nyubako icubakwa bamwe bavuga ko izoba kaminuza y'akarorero, abandi nabo ngo izoberamwo amanama atandukanye. Ariko igishimishije muri iyo nyubako winjiyeyo usangayo uburyamo bwiza cane, ni ukuvuga yakira ba mukerarugendo, barashobora kuharara, canke bamwe bakunze kuza bavuye hanze y'igihugu baje gutembera mu gihugu, bashobora kugenda gufatayo uburyamo maison de passage, bakahamara igihe bashakiye. Icitondewe coco uje muri Ebenezer Palace, kuharara uzananye n'umugore werekana urupapuro rwa mariage, icemeza ko uje kurarana n'umugore wawe atari umugore w'abandi, canke ko utaje kuryamana n'aba bagore badandaza umubiri. Nubwo biruko, bamwe mu bagwizatunzi b'abarundi n'abari hanze y'igihugu barashima ingene igihugu c'u Burundi kiri ku nzira y'amajambere mu nyubako, bagasaba ikigo Obuha ko coreka buri munyagihugu wese yifuza kubaka inzu ya kijambere igeretse uko yifuza, nubwo yoba igeretse incuro 30, ko ikigo Obuha cobareka bakubaka, ahubwo ngo ikigo Obuha cosuzuma iyo nzu uko izubakwa, kikareka kuba inzitizi ku barundi bari mu gihugu n'abari hanze y'igihugu bifuza kubaka inzu za kijambere nubwo zoba zigeretse incuro 30.